abapiyoniye b'i Burundi turashigikiye GCV ku giciro cy'ibihumbi 314 n'ijana na 59 y'amadolari y'abanyamerika. Ya bonsoir beaucoup muraho meze neza. Nizere ko muraho mushima mwese. Mugorobeje neza. Iminsi myinshi tutavugana, iminsi myinshi tutaramukanya. Niriwe nugure groupe hano ndabiyago benshi mwaratekereje. Ariko nizera ko mwatekereje mufite icyo mutekereje ko wari wese arashobora kumedita akaraba. Nizera ko twabigishije ibintu a long terme kuko Pi Network vitangura iri kwirarenza imyaka 6 kandi ciza nuko twayibayemo dufise amakuru ya hafi na hafi bituma tugera kuri pi uyu munsi. Iyo tuzakumenya ko imaradire yamaze nta numwe afise pi nimwe. Aho ndabivuze uko hariho abamaze kugura ama parcelle, bamaze kugura ama moto, bamaze kugura n'amamodoka muri pi baca banyumva neza ko ari cyo mvuze, ariko utarashikirwa yumva nyene n'ubundi yararambiwe. Ariko ndavuga ngo mpore mu rukino rwa benshi murabizi mu kibuga hategeza gutsinda nk'aba meilleur buteur babiri gusa, ariko abandi bose bakinye neza ntibinjize. Ibyo bibaho bero ugasanga mufatiye nko ku mipira y'amaguru ugasanga ngo bariko baratanga ibikombe ku meilleur buteur kandi bakina imipira mbere banahawe n'abandi, uko siwe awukura hariya agacenga abantu bose mpaka kinjiza oya bahana ipasi n'abandi, ariko ugasanga n'uwashimiwe. Nshatse kuvuga ko muri twese twakoze harimo abamaze kuba bunguka kandi nyine bashima, hari n'abandi bacidoga uyu munsi ko atakintu barabona, babandi usanga bavuga ngo pi ntacavuyemwo. Nimucike intege n'ubundi kuhaje jewe ndacaremesha cari ku kivi, jewe ndi mu barindiriye ko KYC yemegwa, mbe ndaretse bamwe usanga biramanta ngo ntibarahabwa migration. Umuneka avuga migration uyu munsi nubona ko ahombye kugira ngo abararya uyu munsi, ariko kumure nta kibera ubusa. Wazirose kare yibaza ko yahiriwe, mugabo yarazimaze igihe cyo kurya nawe azoba ashonje. Burya ibintu vice versa, uzurabe kurya haba umuntu atunze akongera agakena wundi akavyuka, ni wa mugara uvuga ngo Imana imanya umugabo igomba kumanyira uwundi. Nezera ko aho twumvikanye kubakunda kumvira mu migani. Bisigura ko rero umuntu atararonka KYC cyangwa atararonka migration, hari ivyo byinshi yakingiwe mu buryo atazi, kuko igihe zizoza zikwiye atanarumu yakoze ko, kandi zizoza mu gihe nyaco pi yamaze kugira valeur iboneka neza, yamaze kuba total launched ko no bivuga, imaze kuba liste totalement nta bindi, imaze kuba yitwa pi ari amafaranga agaragara, tabikorwa bacubaka ibintu biriya. Umuntu rero tararonka migration ntiwiramante, ahubwo courage mina. Uyu munsi mwarabonye ko kugira ngo uronke pi imwe uzomara umwaka wose. Hari abantu bakunda gufatira kuri cercle de sécurité akabona ngo kuje mu kwezi ndaronka pi, habe namba batariko baramina. Nk'uyu munsi benshi baradebukiwe, umuntu yarafise abantu 100 asanga hamina 10-20, umuntu yarafise abantu 300 asanga hamina abantu badashika 100, warafise 10 asanga hamina 2 canke 1 canke akamina wenyene. Ababiretse babaye benshi, kandi abo babiretse n'ubundi telefone bazifise baraho, n'ubundi yamamega ntibahevye kuyagura. None baretse iki? Satani ni mubi, aragufunga igitambaro mu maso, ukumva ngo yararetse, ukabona yararambiwe, ariko ntarasiba kuwatchinga burofa kuri Facebook, ntarasiba no kwandika message yo kuramukanya kuri WhatsApp. Abo bantu kenshi niwe twamye tuburira mbwa ntibayibona. Umuntu atazeho telefone afise ari isuka ariko ararimisha uyu munsi, uyo ntaca azi, nta nico yayiguriye. Ni nk'umuvyeyi ushobora gusanga uyu munsi afise umwana yaguye telefone ariko akanka kumenya yamushiyemo application, iyi mwakwigurishe ntaco imaze, wayimuguriye ngo agire iki? Sinuri karagira recherche z'ivyigwa, ahubwo niyo gusamasha gusanga ariko yiga ko ibintu nta kamaro bizomugirira. Nico nababwira nk'umuvyeyi ashobora kuba abona umwana afise telefone,
kesaswa iyo yamugurisha nk'yatamuguriye namwobirije gutegura kazoza ibi bagaye abandi bose kuko ngo ubu yabubatse bagaye n'ibyo byakomeje ifuruka ibi abantu bose bagaya nibyo bifise akamaro kandi nibyo bizokiza umuntu nongere ndababwiza ukuri n'abahenda ngo paye ntimucike intege kuhaje uri kuraraba uko iriko irintegra mu madomene yose siyo wokwibaza ko iriko irakoroka kugeza kuri 0 oya uca bigereranya uko no kuvuga abona hafi yiwe ababona kure abona imbere bategera kazoza baca bumva neza ibiriko biraza ivyo ari byo uyu munsi ubona yibona igeze kuri 0,0 n'iyindi 0 yagiyeko ugaca bibaza ngo nta kiri mu gacureka kumbure umufaransa yavuze ngo pumye sote iri forokire hari igihe kugira umuntu asimbe neza bisaba ko yigira inyuma akitaza rero nimubone pingo uko gikoroka ngo ntihagiri oya sinavuga ko yaje kuba liste kuko hari ibyo icubaka izoheza hama n'ibiheza byose n'ama ecosystem yose muzobona izamuka kujya ku indege igurutse rero courage ne paperi monone ubutunzi uyu munsi rero hari n'abandi bariko barabona pizza abo zaragiye ntibamenye ngo byagenze gute reka ndabwire ngo pole sana hari abantu bagiye binjira mu malinki bagasanga pizza abo zimwe ziragiye ndagomera kubwire ko na rock fa guhera uza gusanga bazifyeze ndabibonye kuri mon frère ngaje kubinyereka ati naza pizza hanze rock yaraheze nsanga fye nta n'umusogondo warenze ko ni bya bindi bagenda bashiraho ma 24 mu bazishiraho batazi izo zigiye ziragiye uca wihangana hakuna imagine nk'umuntu batwaye nako ndavuga ko hari abantu baza gusanga pizza zose zibwe bakabigogera zagiye hari abantu bagiye babona tulinki bakubitaho ma 24 mu bakibaza ngo biraheze ibyo twarabivuze kenshi ibyo bintu umuntu wese uzi ko wagize ibyo uzosanga pizza zaragiye ntuzomenya no zitwaye kuko nyine bizaba byajanye n'urubuga rero mukomeze kwihangana no kurindira ndabasabe nk'aba bose bari baragiye bariko bagaruka benshi bahoze muri iyi groupe nabize ko bagaruka hari ubukita yabona link igarutse akibaza abantu bishasha kagaruka kongera kavamwo utagira amakuru nta nico uri kurakora cusaka unareke kuva muri groupe ni ikosa wikorera wenyine utabizi kuko iyo utazi amakuru nyene ugumubaza ngo vya bindi hari igihe uzohura n'umuntu akubwira ati byarahombye aca bigukura ko kubera wazi iyo bigeze uzoza kumenya amakuru utakimubona hamucuga umuntu umukene ruhebwa muri ibintu byose turakora mwashaka mwavyumva mwovyanka mwoshiramo umwete kuko ejo aho turiko tuja niho muzobibona neza ati bimwe bavuga babandi uyu munsi ni mubibona murabona tukiri muri ubuzima bw'ubunyene bw'ukunyene bwo gukoresha amafaranga afadika nitwinjira mu buryo bwo gukoresha amafaranga adafadika rero sasa naho muzobona ati ese bya bindi mwirinde no kwicuza no kurogereta kuco mwabonye cabacitse kandi mwari mufise uburyo bwo kubikora hari opportunity ishoboka yikoreye n'umutima wawe wose hamutegereze utegereze ko ndavye uyu munsi amapi menshi y'abantu urayibwa kuri babandi mutamwasamaye ku ma 24 mu yanyu canke ama mode pass biki byose usanga yaribwe udafise umwizigirwa usanga zaribwe abandi nabo barazimariye ko zose zarahebwe nta muntu n'umwe uyu munsi ntarumva avuga ati nta pingi ifise nazikozeko zarahebwe imari shimwe rero habaye na lock up umuntu wese yagize lock up y'imyaka 3 akaba yarose migration vuba uwo nawe arahiriwe uwagize 8% twaza warahiriwe cyane nubwo yumva babaye atarose nyinshi ngo azige hazogera igihe rero cyanyazo aryi zikwiye kandi igihe kigeze uravye ibintu pire kirubaka ukuri kiragenda sinoza ndabivuga byose ama échangeur yose yarasanzwe vunja amakritomone yemeye gukora ico bita KYB mu byumve byazaranye muri ibi bya P n'ibintu by'amadomene nta yindi crypto yigeze bizana waje hariya muri babandi basesa nk'yoze akubwira ngo yifate nk'izindi kandi ibindi bifise volatilité bitagira naho byubatse atana kimwe byubatse ari faranga wumvise ngo riri ku rubuga gusa ukagura canke ukareka
nta bindi ariko iri riko riza mu buzima bwawe aho n'umwana azomuha telefone ati genda ugure bigurwa amapi abiri bijya bintu canke bigurwa 0,05 genda hajya niyo bigurwa kurya umuntu abaza ngo mbega iki kintu kigeze kurangahe ibi muzobibona mu minsi iri kuza sindabwiye umunsi n'isaha bisigura ko rero twongeye kwibukanya nongeye kubatera intege jewe ibyo muzi ko mwahombye cyangwa byahombye siko biri habe namba muri besha kandi koko iyo biza kuza ku mafaranga afatika uyu munsi nyene nta n'uba afise pi mwese muba mukenye nta n'uba afise kazoza ko kuvuga ngo ndafise pi 10 nzojya hanyuma oya hari abantu muzi gukoresha umwanya mwararamuzikuye ko zose ico kintu rero naco nikosa kandi mwongera mukikorera nkuko nkunda kubivuga mwe mwibuka gutegera kazoza mwe mwibuka mw'abantu ndashimira abantu bavuze ati je nta pinzorya atari 2030 wa 2030 no kuvuga yihaye iyo myaka azoba ariko arabona uko kiragenda niyo bikiraha azovuga ko yahombye pizo yarahombye ariko ntizobikirana mba kuko vyiriko irubaka nta myaka bisigaje hari amareglementation avuga ikoreshwa ry'amafaranga ndafadika mu mwaka uza byinshi niko biriko biravugwa ku isi yose hari igihe rero twabona PRC yarindiriye tukabona ije ari nyishu z'ibibazo mu miryango myinshi yugarije n'ubukene uyu munsi ariko ndabaza n'umuntu azijya zose ntiyibuke ejo hiwe ngapfuma zifata nk'izitahari abike gerage ni ikosa umuntu yongera gukora w'abantu mwe ndabwira ukuri kandi ndabahanura nutabika pi zawe neza ngo uzibungabunge ndabwiza ukuri ko ejo ubigiye kubera ikibazo kandi uzorogereta usege uwo wimye mbega muzoca he igihe muzoba muvuga aya majambo tuguma tubabwira ngo bijya nari ndabizi nibyo muzobwira abantu kandi igihe wibutse ko twara tubivuga ntuzonubaka kubwira abantu uzohora maramara kuzovuga ati nkabivuga rya jambo naka yavuga rirashitseko kandi umutima wawe ntuzobabara kuraje numucika intege mina ntuse kumina waretse kumina nawe mureke igihe conyene nico gica urubanza gusumba ibindi byose izo turiko turakora zose amaminaje yose mwagiyemwo kora iyo telefone n'iki gihe tugezemwo nimba bikunda ko uyikoresha ikaguha amahera cyangwa ukayirindira uzi ko hari ico witeze yikoresha cyane gose ya murakoze kwarakongera kubatera kamo kuri uyu mugoroba mugira aho muba muba